amashimwe cyane abashyitsi bacu tubifuriza n'uyundi munsi kugaruka mukabana natwe. Mani baha umugisha mwicare mugubwe neza dusangire umunezero w'intsinzi kuri uno munsi. Ndakiriye abamizisiye, ndakiriye abajournaliste, ndakiriye abaririmbyi, ndakiriye ishengero, ndakiriye abapasitori. Mani baha umugisha. Reka tuje mu ijambo ry'Imana turabe Luka igice cya 24. No munsi nabonye umenga hari abantu batanezerewe ariko sinzi igituma. Gira bivaho kutamenya uwo munsi wari wo kubona umunsi udasanzwe. Luka 24 gira udufasha gusoma ahera ku murongo wa mbere. Luka 24 turahera ku murongo wa mbere. Kuwa mbere w'iminsi indwi uhere ku mutwe w'amajambo. kuzuka kwa Yesu. Kuzuka kwa Yesu. Kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva. Bajanye bya bimota neza. Bateguye. Abo bari abantu batatu. Basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Binjirayo nibasangamwe ikiziga c'umwami Yesu. Ivyo bikibazazaniye. Abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana. Bagitinye bunamitse amaso hasi. Barababaza bati niki gitumye muronderera uwuriho ahantu habapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Mani guha umugisha. Amen. Kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva. Abo bari abantu batatu, bari abagore batatu. Yari Mariya Magadalena, yari na Yohana, yari na Mariya nyina wa Yakobo. Uyu Mariya nyina wa Yakobo niwe Mariya nyina wa Yesu. Uyu Yakobo ni umwe mu bavukana na Yesu. Nuriya yanditse igitabo ca Yakobo hariya mu nzandiko z'abashumba. Abo bagore batatu rero barazinduka kare cyane ngo batware ibimota neza bagiye gusiga umwami Yesu aho yari ari mu mva. Ariko ngo bahashitse basanga sihari. Bagiseruka babona ikibuye cyatembagajwe, babona imva irarangaye. Ubwo nyene umumarayika ngo arihuta arababaza ati ni iki gitumye muza kuronderera umuzima mu bapfuye? Ati hano habaye abapfuye ariko uwo murondera ni muzima. Ati ntari hano kuko yazutse. Reka mumpera amashyi menshi Imana yacu. Reka tukoma amashyi menshi cyane kuko Yesu yazutse. Iyo aja kuba kiri mu mva ntitwari kuba twicaye ngaha. Iyo aherayo sinzi ingene byari kugenda. Amena. Aha turasangira ijambo ry'intsinzi ariko dusubiye inyuma gato. Yesu amaze gupfa ngo agicikana isi igira ubwoba iratigita. Isi maze gutigita imva z'abera ziruguruka. Ubwira kabiri buratera. Amena. Imva z'abera zugurutse mbere ngo abapfuye bizeye ababo barababonye muri uyo mwanya. Hari ikimenyetso kidasanzwe cyabaye muri ico gihe Yesu acikanye. Agicikana kubera ko Satani yari yigize umwami w'urupfu akigira umwami w'isi n'ibiriko byose. Yesu yihutse kumwaka urufunguruzo arico cyatumye imva z'abera zuguruka. Akeza kuri umwaka yuguruye imva z'abera kugira ngo yerekane intsinzi idasanzwe mu ijuru, kugira ngo n'abari ku isi bizere ivyo yababwiye. Ahejeje haba intambara zitatu zitandukanye. Haba intambara mu kuzimu ashitseyo y'abadayimoni na Satani yuko yoherayo bagerageza kugara kuzimu kugira ngo atavayo. Haba intambara ku isi kubera ko imva bamuhamvyemo Yesu ngo baciye bihuta kuja kuzana abasirikare bo muri
special force bize neza gucunga, batagira ibitirotiro, badasinzira, baja kubazana barababwira ataha murahacunga, uyo dushizeyo ntaveyo, niyavayo tuzoba tumaramaye, kubera ko twamuhamvye tumwagiriza ko atera umugumuko, twamwagirije ko arogota ku Mana, nawe yababwiye ko azozuka ku munsi ugira gatatu, mube maso ntabavaneyo. Abo bahabwa ingero, mbere bongererwa ko imishahara, bahabwa na mission na fredo mission idasanzwe kugira ngo bacunge. Barababwira ati nimukaryame, kumbure babaha n'ingene bazotandukana kuryama, baja ngaho baracunga. Muri uyo mwanya nyene hari ikuzimu abadayimoni bari bakabije kugara kugira ngo aherayo atazuka. Kandi muri uyo mwanya nyene ku isi naho abamukurikiye Yesu bari mu ntambara, baza bamaze kwinyegeza, kuko ngo hari ishengero ryinshi cyane ryamukurikiye agenda Yerusalemu cyagihe agiye ku nyana y'indogoba. Abo bari bazi ko Yesu atawomukorako, bamukurikiye bazi ko ari umugabo ashobora gusinda agakubita uwo ari we wese, kuko bari bamuziho ububasha n'ubushobozi budasanzwe. Baratangara cyane babonye Yesu bamufashe. Bakimufata bamwe bariyonjorora barataha mu mihira, abandi baja kwinyegeza, bamwe baja munsi y'igitanda bararyama, abandi baja mu mashamba, bati turahumiwe, kumbe yaraduhenze, wa mugabo nta bubasha agira. Amena. Ivyo si bisanzwe, kuko n'intumwa ziwe 12 noneho hari hasigaye 11, kuko umwe yaza yamaze kumugura, uwo isi yaza yamaze kumucira urubanza n'umutima wiwe, ntiyaragishobora kubana nawe. Bamwe 11 harimwo wiyemeje ko atazomuva impande, uwo yari Petero. Uwo yaraza amaze kugira ubwoba, abonye Yesu bamufashe, ariko ngo bagomba kwigwanira gato, baramubwira bati tubakubite. Ataranabishura ngo asimba kura inkota mu kirindi aca ugutwi wa mbere. Urugamba rwari rutanguye, ariko Yesu kuko yari umwami w'amahoro arababwira ati nimureke, ngo arasimba atora ugutwi agusubiza ko haba amahoro. Abaje kumufata ntibanabona ikigwa ngo bagire ubwoba, bavuge bati uyu muntu asubije ku gutwi, tuje no kumufata, ugutwi kugasubirako. Igitangaza cy'ingene ugutwi kugiyeko, igitangaza cy'ubushobozi n'imbaraga zo kutubabarira, ntabaturekuremo ngo batwice, nticyamutera ubwoba, ko Yesu ngo yari kumwe na miliyoni z'abantu zamuherekeje, nibo bagiranye muri Yerusalemu. Mw'uyo mwanya Yesu arababwira ati nimureke, iyo ndabishaka nahamagara regiyo yo mu ijuru imwe yonyene, aba bantu bose ikabametiriza, nta numwe yari kunkorako, ariko nimureke icyavuzwe gishike. Amena. Sinzi ko turiko turajana. Noneho baramufata, abari bizeye ubushobozi bwiwe babona ntacagize, baramuhushura inkoni ya mbere, babona ntawo yishuye, bamutabira ikofi rya kabiri, babona Yesu arahoze, avuga bati wa mugabo yafashwe, batangura kwiruka. Ariko ngo hari abagore b'abahizi uri kurasoma batigeze bahava, ngo bagiye ahantu baramurereka, bararaba bati turaba umwami wacu, ivyo abona ayakorerwa. Noneho Yesu haragera aho bamubamba, baramumanika, babona ntiyimanuye, aho habayemo no kumucokora bidasanzwe. Kandi abamumanitse, abamuciriye urubanza bwa mbere bari abakuru b'amadini. Abakuru b'amadini nibo bamufashe, nibo bamutwaye kumucira urubanza mwari y'amasaha, kugeza aho bamushikiriza Pilato, nyuma baramushikiriza umwami. Noneho arahebwa aracirirwa urubanza, baramumanika, Yesu aracikana arapfa. Ariko ngo amaze gucikana rero, agicikana babona ibimenyetso bibereka ko ari umwana w'Imana. Ibyo byose ntacyo byababwiye. Yesu amaze gupfa, hari uwagiye gusaba ikiziga ciwe aragihambisha, noneho ngo bashiraho ibuye, ahomaho ishashara, baradadaza cyane, niho bazanye babasirikare barahacunga, bazana bize kurinda neza, ati mumurinde ntaveyo. Ariko Yesu ndiko ndavuga, ntihagire uwibaza ngo ndamuvuga ari mumva, ndamuvuga noneho mu uyu mwanya yicaye iburyo bw'Imana.
turavuga Yesu uwanesheje urupfu, yanesheje kuzimu, yanesheje satani. Uwo yarazutse nk'uko yari yarabivuze, uno munsi ari mu ijuru. Yesu amaze gupfa baramuhamba. Bamuhambye amara iminsi 3. Abigishwa baragira ubwoba bwinshi, ishengero rigira ubwoba. Abacamanza, abasirikare n'abapolisi b'i Roma basohora itegeko ryihuse, batuma abantu ati mwirukange, wigeze kubona umuntu yamukurikiye mube muramurabira hafi, umunsi ugira 3 natazuka mubafate, abamukurikiye bose ntihagire n'umwe abavanaho, muce mumufata tubafunge abandi tubice. Bakurikiye umwambuzi, ariko Yesu ntiyabamaramaje nk'uko yari yarabivuze, yarazutse. Noneho bararindira. Aba bagore rero ntibibuka icyo yavuze ko umunsi ugira 3 azozuka, baravyibagirwa, ariko bategura ibimota neza. Baravuga ati tugende kuraba umwami wacu tumusige ibimota neza. Aya mavuta bamusiga ngo yari amavuta atuma umubiri utabora n'ingoga. Hari amavuta bashobora gusiga abantu umubiri wabo ukaba solide, ntushobora kuhera vuba, ntubore. Bahashitse rero basanga Yesu yazutse. Umumarayika ngo arababaza ati muje gukora iki? Kubera iki muronderera umuzima mu bapfuye? Baratangara baragenda. Bageze imbere gato barabibwira abantu. Aho nyene Petero arihuta nawe araza, aza ariruka ashika arangurura mu mva. Agezeyo ngo asanga y'impuzu yera, asanga Yesu si yari. Aragenda. Mw'uwo mwanya Yesu yariko ariyereka intumwa. Iyo yarari ngo yari mwibara, baragenda abona abigishwa 2, apana muri za ntumwa 12, ahubwo mu bari bari kumwe nawe abo yahoze abwira ubutumwa. Bagenda baraganira bavuga ivya Yesu. Ngo arababaza ati ivyo muvuga ni biki? Baramwishura bati wewe ni wewe nyene ba muri Yerusalemu utazi ivyabaye. Ntibamenya ko ari Yesu ngo abasuka ko ruhumye. Barajana, ariko nyuma bahavuye babitahura. Noneho Yesu inyuma rero yiyereka abigishwa, aragenda araduga mu ijuru. Uno munsi niwo munsi wonyene abakristo bafise kw'intsinzi n'umunezero kw'isi. Ni nawo munsi ijuru ryanditse rigira intsinzi, rigira ububasha ku mugeni. Ni nawo munsi Yesu Kristo yemerewe umugeni aba umukwe. Haleluya, amena, haleluya. Nico gituma dufise umunezero udasanzwe, kubera ko Yesu yarapfuye arazuka araja mu ijuru. Uyu Yesu ivyo yavuze, ivyo yigishije muri iriya myaka bamwica hari mu mwaka wa 33. Uno munsi haheze umwaka 1990 Yesu azutse. Amen. Yicaye mu ijuru ari gutegura ivyicaro vy'abera. Haleluya. Birababaje iyo hari umukristo atibuka intsinzi, ngo yibuke ubuntu budasanzwe, yibuke ubutwari bwa Yesu, yibuke ko atigeze atubesha, yibuke ku kuzimu kutashoboye kumufata ngo kumuherane. Ari nayo mpamvu abera abapfa bizeye ngo bazozuka kuri wa munsi w'inzamba y'akabanga. Mbere nyuma y'ico gihe, nyuma y'imyaka 1000 n'abamucumise nabo ngo bazozuka, kuko Yesu ni wabigena kandi ni wafise regereraje y'ivyo byose. Narinje kukubwira rero, nagomba nkwibutse ngo Yesu yarazutse. Nagira nkubwire ngo ibibazo ntibibuze. Nagomba kandi nkwibutse ko ibigutsinda birahari, ivyo ubona bikubangamiye birahari, ariko dusenga twizeye umugabo w'abagabo, uwapfuye akazuka, uwanesheje rupfu, uwanesheje satani. Uwo niwe tuvuga, uwo niwe twizeye. Ntacyo bitwaye kuba hari ingorane, kuba hari bikomeye. Nibaza ko bitaragera aho baguhamba, kuko uracyumva, uracyafise amatwi, uracicaye ngaha. None ko bataraguhamba, ukugwanirira akaba ari uwazutse, yanesheje urupfu, niki kiguteye ubwoba? Haleluya, amena. Ndagomba ngo dukoma amashi menshi n'induru, twigina intsinzi ya Kristo, twigina umwami yazutse, twigina uwanesheje,
twigine wadupfiriye umwami yesu kristo ahari mu ijuru avuge ngo abo napfiriye nabo barabitahura, abo napfiriye banyizeye ayibuke ko agomba kutubaha. Mbere uno munsi duhagaze mu izo ntsinzi, duhagaze ingene yanesheje urupfu, duhagaze ngene atigeze abesha, duhagaze mu masezerano. Nagomba ndakubwire ngo umutima wawe uwunamure, uwukure ku bibazo, uwutumbereze kuri Yesu, umubwire ngo Yesu nirazi ko wapfuye ukazuka, uno munsi uri mu ijuru, mweretse ibisugereje n'ibi n'ibi, ndagutumye uvyibutse ubutware bwawe, noneho ubishyire ubutware bwawe, mbone supremasi ku bibazo, noneho uneshereze unsindanishirize, kugira ngo n'isi imenye ko nakurikiye umugabo adasanzwe. Wema ndabasabe muhaguruke dusenge. Eka muhaguruke dusenge. Mu kwizera tugiye gusenga hamwe no guhimbaza Imana mu mitima yacu, tugire mu mutima yacu umunezero. Haleluya! tutitaye ku biriya, tutitaye ku isi. Isi niko imeze, nagira nkubwire ku isi ariko imeze. Na Yesu baramusugereje, na Yesu baramukubise, na Yesu baramubambye, na Yesu baramwagirije, ntacyo batamukoreye, ariko ivyo ntivyamubujije gukora igikorwa cyamuzanye ku isi. Ivyo ntivyamubujije kuzuka. Uno munsi yicaye uburyo bw'Imana. Tugomba dusenga Imana yacu, tugomba tubwire Imana, tugomba tuvuge ngo Mana, nk'uko wabikoze, nk'uko wiyerekanye, turanezerewe, dufise umunezero kuko wanesheje. Uno munsi twigina intsinzi idasanzwe. None kubw'ivyo hari ibibazo tukubwira tukwereke, ubishyire ku iherezo, uzure ibyacu vyahambwe. Hari ababihambye, hari ababicungereye, hari ababiraririye ngo ntibizuke, ariko Mana turagomba ngo ururutse abamarayika, ugota ikirere, uzure ibyacu bihambuke mu izina rya Yesu. Reka tuzamura ibiganza nk'ikimenyetso cyo guca bugufi, nk'ikimenyetso cyo kwemera ko turabatsindwa ariko twanesherejwe na Yesu. Umwe wese yature nakiwe kanwa kiretse ikiragi cyonyene, ariko ufise akanwa kandi avuge cyane kandi abwire Yesu. Mwami Yesu ndatanye n'ingabo, turahagaze tunezerewe, turi mu munezero udasanzwe. Mana, isi no munsi iremera tukavuga izina ryawe, isi iremera tukavuga gukomera kwawe, isi iremera tukavuga ubudahangarwa bwawe. Uno munsi duhagaze dushize amanga, tuvuga gukomera, turavuga imbaraga, turavuga ubukuru bwawe, turavuga imbaraga, turavuga gutsinda, turavuga kunesha. Duhagaze ngaha Mana, turi imbere yawe. Warakoze Yesu, warakoze kutatubeshe, warakoze kuza wavuze wabishikije, warakoze kutaduteze amaso y'abatwenzi, warakoze. Rero turahagaze Mana, isi niko imeze, urabizi, twikoretse ibyacu, turagomba ngo bizuke mu izina rya Yesu, bizuke nk'uko wazutse, bizuke ibyacu no munsi. Utitaye kuba bicunze, utitaye kuba biraririye, utitaye kuba bikikije, turahagaze mu mbaraga, kuko niwe watuneshereje kandi niwe wadutsindishirije. Shengero ryawe riranezerewe, shengero ryawe rifise intsinzi, shengero ryawe rirahimbaza, shengero ryawe riraririmba. None rero kubw'ivyo zuri ibibari vy'umuntu wese, ibisubizo vy'umuntu wese, turahagaze mu ntsinzi, turahagaze mu mbaraga. Ubitsure Mana, shitsi ivyo wavuze kuri twebwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Amen. N'amashimwe cyangwa dushimire Mana. Imana ibahe umugisha.